Ndabaramukije inshuti zanje, abagenzi banje, inshuti zanje, abanzi n'abatanzi, abari mu Burundi n'abari hanze, ndabaramukije mwese. Ndababwira nti umunsi mwiza canke se ijoro ryiza bivanye no muherereye. Hama ku mazina nitwa Prosper Niyonzima, ndi Umurundi, akunda Uburundi, akunda igihugu ciwe, akunda abarundi, urwaruka, abakuze n'abatama, mwese ndabakunda. Ndanabaramukije cyane. Yes. Hanyuma uyu munsi abantu dufise ibintu byinshi dukora, bimwe tutamenya, abajene bakora, bafise impano, bafise ibintu byinshi bashobora kuba bakora, mugabo ntitubimenye. Uyu munsi tugiye kubashiraho televiziyo online yitwa Etbc-Tv kugira ngo tumenye, idufashe kumenya abajene cyangwa se urwaruka mu rurimi rwacu, urwaruka rufite impano zitandukanye. Iyo tuvuze impano ziba ziri kwinshi, impano zo kuririmba, impano zo gucapa, impano zo kubumba, impano zo gukora ibikorwa bitandukanye, cyo twita entrepreneuria, tukasanga abantu babikora neza gusumba uko twashobora kubyibaza. Uyu munsi rero TV online Etbc-Tv igiye kuvuka ubwa mbere kuri twebwe abajene, kugira ngo tushobore kumenya ni bande bafite impano ishobora kudufasha gushika kure, ni bande bafite impano dushobora kwitegererezamo tukaraba ati banaka barabishoboye, nakarabishoboye, tugashobora gushika kure. Rero televiziyo ije kudufasha kugira ngo wowe wa mujene ufite icyo ukora kitaramenyekana, ariko ushobora gufasha abandi bajene tukigireho, tukimenye. Ico ni kimwe. Ca kabiri, iyo tuvuze abajene hari abaririmbyi nabo ni impano, kuririmba ni impano, bafise iyo mpano. Turashaka kuzogenda dukurikirana umujene wese afise iyo mpano kugira ngo dushobore kumuvugira, abarundi tumumenye, abari mu Burundi no hanze tumumenye, abashaka kumushirira bamushirikire. Ico ni kimwe. Hanyuma ikigira kabiri, Uburundi bwacu no munsi buriko burafata isura nziza mu bindi bihugu, aho hasigaye haba n'ibintu byiza bikorerwa mu Burundi. Duherutse kubona ubwato burabwa n'amakungu n'abantu benshi bakabutangarira bukorewe mu Burundi. Hari n'ibindi byinshi tutaramenya, ariko tugiye kubimenya ku bwa Etbc-Tv cyangwa se Etbc-Tv igiye kudusangiza kumenya ubwiza bw'u Burundi, ibyiza by'u Burundi, ibibanza byiza u Burundi bugezemo, narijya igihugu canke se indongozi z'igihugu cacu zirara zitaryamye kugira ngo igihugu kigire isura nziza, kigire ibibanza byiza, kigire imikorere myiza. Ivyo bibanza byose tujyomenya biciye kuri televiziyo yacu ya Etbc-Tv. Ikindi nashobora kubabwira, hari ikindi kintu novuga ngo tutamenya. Bavuga ngo agashitsi ka kera kavumbika umuriro. Hari abatama, uno munsi usanga umutama afite imyaka 100 atamunamuzi. Turagiye kuza turondera abatama bafite imyaka ikuze kugira ngo baducire umugani, tumenye tuti mbega Uburundi twebwe twarutse uno munsi, Uburundi butubwira iki? Uburundi twomenya gute? Bwo twomenya iki realite? Kuko hari byinshi byagiye byandikwa mugabo ugasanga ukuri kurimo ni guke. Abo batama n'abatamakazi bafise imyaka ikuze, aho tuzobamenya hose ku butaka bw'u Burundi, tuzobageraho kugira ngo tuganire baducire umugani. Abajene tuko turaruka umunsi cyangwa se tuko turaruka umunsi tumenye, tugire icyo tumenye kivuye ko batama n'abatamakazi bageze mu zabukuru, mugabo bagifise ijambo bashobora kutubwira kuri kahise ku Burundi cyangwa se kuri ku Burundi, Uburundi bwacu, nezo yacu. Ca kane novuga, hari abandi bantu twavuga kwitwa abagwizatunga cyangwa se ababishoboye. Umunsi igihugu cyo kiratera imbere kubera abo bantu batuma dushobora kubarabirako, nabo tuzobegera tuyagire, mbega babishoboye gute? Urwaruka hari abafise indoto nini, abafise ihangiro rinini, bashobora kuvuga bati jewe wambere icyitegererezo ni naka, yaravuze aho yabishoboye, yaravuze aho byagombye kumunanirira, yaramugabo gushika bishobore. Abo turashaka kuzoganira nabo kugira ngo
nagire ico araba ico afatirako kugira ngo nabo ashobore kugira ico aterereye abazomvuka inyuma yiwe nabo bagira ico baramurabirako. Ego hanyuma Etbc-Tv iravutse mugabo ikigo Etbc cyarabayeho kirako kirakwiza imyaka 2 cihaye ihangiro yo guteza imbere ubuhinga bwa none cyo bita technologie de l'information et de la communication, TUGIYE en français, biciye kandi mu kumenya indimi. Rero hari ibikorwa byinshi ikigo Etbc gisanzwe gikora, turifuza yuko mu ndwi mu biganiro tuzarushikiriza mu minsi indwi igize yinga hazocamwe ibikorwa bya Etbc. Hariho imanza tukina dukora, turafotora amamanza, turakora amavideo meza, amafoto meza, turigisha indimi, turigisha informatique. Turifuza ko tuzogana ducisha ko umunsi umwe mu ndwi ibikorwa bya Etbc. Muze Etbc ni Electronic and Technology Business Company. Tuzogana ducisha ko kuri televiziyo yacu ya Etbc-Tv ibikorwa bikorwa na Electronic and Technology Business Company. Hanyuma uyu munsi hari byinshi tushaka kuvuga kandi ico twokwita amagara meza n'amagara ashingiye kuko umuntu abayeho, n'amagara meza ashingiye uko umutwe utembera. Hari ibintu byinshi bishobora gufasha umuntu kugira amagara meza bivanye n'ivyo abayemo canke se n'ivyo yumvise canke n'ivyo yabonye. Televiziyo izodufasha kumenya udukuru tumwe mu minsi irangiza indwi yamisi twita ngo minsi ya weekend, hazocamo udukuru turyoshe, udukuru twenza kugira ngo abantu bakurikirana televiziyo bashobore kwidetanda mu buryo bwo kurabisha amaso mugabo tukagaburira umutwe cyangwa se ubwonko n'ibitekerezo byabo. Ego rero ntabarambiye guhera ku munsi wa mbere igenekerezo rya 4 turagiye gusangira ibyiza bya televiziyo nshasha igiye kuja ku rubuga guhera itariki ya 4, ibyiza bya Etbc-Tv. Twifuza ko mwese muzohaba kugira ngo mudufashe guteza imbere iki cyumviro kugira ngo abarundi benshi turonke amakuru y'abarundi bene wacu, abatama n'abatamakazi, urwaruka, abakuze, abaguzatunga, abafite impano zitandukanye, tugende tubamenya noneho urwaruka rwacu rugire ico rusigarana. Rero ndabashimiye, ndavuze ni tugire iteka abarundi bene wacu, abana b'u Burundi, tugire igihugu, tugire Etbc-Tv.